Imana mu kigeragezo iraducira icanzo. Haleluya. Kare nahora ntahura ko iri jambo rivuga ngo Imana izoducira icanzo, natahura yuko Imana izoncira icanzo cyo kugira nsohoke mu kigeragezo, like a way out. Hariho ukuntu dusoma umurongo ntituwuheze wose, tugafata tukahotena kajya kantu kadufasha cyane, kajya kantu dushaka dukeneye, ntuheze umurongo wose ngo wumve uko uvuga. Nico gituma abantu umva mu nyuma bacika intege, akavuga Imana je yaranyibagiye, Imana yarase kuncira icanzo, yarase kumva muri iki kigeragezo. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo izoducira icanzo ngo kugira ngo mubone ingene mwihangana mu kigeragezo. Haleluya. Waruzi ko Imana igucira icanzo ukiri mu kigeragezo ngo kugira ubone ingene wihangana. Donc no kushobora kwihangana mu kigeragezo, no gushobora kukigumamwo udacumuye ukacihanganiramo, ico ni canzo Imana yabaraguciriye. Warubizi ivyo? Naje ndabimenye vuba, ni canzo Imana iba yaguciriye. Dore ngo izoducira icanzo ngo kugira ngo dushobore kwihangana mu kigeragezo. Iyo Imana gucira icanzo uri mu kigeragezo, ni wa muntu aba mu kigeragezo ariko ntacumure, ntarogote ku Mana, ntayivumbureko, kubera ko kenshi ikigeragezo kidutwara kwihangana. Iyo umuntu nawe atihangana aracumura. Uzubirabe neza, iyo utagira ukwihangana uracumura cyane gose. Iyo utagira ukwihangana umuntu akakubwira nabi, biranka kuhora, ukaca nawe umwishura nabi, ukaca nawe umutuka, mugatukana canke no kugwana mukanagwana, kubera iki? Habuze kwihangana. Iyo utagira ukwihangana umugabo wawe aguca inyuma, nawe ukaca ugenda kumuca inyuma, ukaca uvuga ngo okay, kimwe ku kindi nanje ndagiye. Iyo utagira ukwihangana umwana wawe umukobwa gwa mucaha agatwarinda, ukaca umwirukana, ukaca umubwira ngo mvira mu bana, ndakuvumye ntukira umwana wanje. Kubera iki? Wabuze ukwihangana mu kigeragezo. Wageragejwe muga ntiwaronka kwihangana, wabuze iki? Akanzo.